mbonye izuba riserutse gamwiza wanje mbonye izuba riserutse riserukana ijambo mbonye naho burije buragorobye mu bisanzwe ze narakukurutse mu bisanzwe mugabo naho ndakukurutse amajambo mu mutwe ntiyagiye ibikorwa abavyeyi bacu bakoze ku radio y'igihugu nkuru y'igihugu vraiment n'ibikorwa byiza naho twigwe tuba turiko turaririmba ashaka kumva tugiye kiri muri indirimbo imwe mu muzabaso wanyu kandi tukaziririmba kandi ko abantu baryohewe urumva kandi barashaka binezererwa abamahora bamunda mu by'ukuri rero nibaza yuko n'abantu batatubona gusa jewe bambonye wowe uraba ngaha muri ubu Burundi witegereje wogenda ukaraba umuntu agendana umuduyi mu gisagara kizima kenyuza gashika yagomba kandi akayemera akakigendera n'uyu Mijuru Mathias nta wundi muntu ariho hari n'abandi ashobora kuba gifise gutya akakinyegeza ahantu kugira ntacike mugaje no mu biro ndacinjirana ubundi akizi kandi ikindi cya kabiri ndinda gishima nambara uko ibintu byagoranye gusa kuko jewe narakoze kora muri leta kandi bakakimpembera ku kwezi kandi gatonda abazehe bacu nka Mijuru Mathias ni mutama yamenyekanye cyane mugabo ugiye kuraba igihugu umengo ntikimuzi mugabo abantu baramuzi baravuga ati wa mutama tukunda kubona kuri televiziyo wa mutama tukunda kumva keshi arangwa n'indirimbo yaririmbye abamwe nzoga twaragowe Maria Makurata bacamanya ko ari Mathias twebwe kweri turavye kuva papa atangura akazi twavuse twese twumva ko papa ariko kazi yakuriyemwo ariko kazi katumye atubyara akatukuza tukagera ariko vraiment turababara cyane tubonye ubuzima dusanzwe tubamwo twumva ko papa yakoreye igihugu tukajya tugiye kurima tugiye kwikasha papa nubwo agenda ku kazi ntacaronka nukuri asha ahubwo mbere ni ibintu bitangaje bisize n'ubwenge uravye ukuntu papa yaserukiye igihugu cyane yaragiye mu bihugu bitandukanye byinshi ariko nubwo yagenda yavayo atacazanye mbese mura nabona n'insago dutuyemwo umva kari ibintu biteye isoni ku muntu yitwa kari muririmbyi yakoreye igihugu nka twebwe twaramaze kwaguka ajya amahera ndetse zinacyo tufasha iyo baba yaduhakariho hageze umuntu abakamenya none ubundi ho badutevya nuko baba ariko baraza ku wosiba ngo barekura canke barindira ko umuntu acikana aja habakwiye kugera itariki bagaca baduha ugacuza kugura kunyu none umuntu arimo gitamburezera ko kuda kubona hagurira umunyu rero ategezwa ko aje nyene baguhaye kajya kanoto kaza kwimenya akirikanye kuko n'umuntu barapfuye nta kintu genda ajya mahera twaragutse nta kintu ushobora barakwiye guha valeur umuziki traditionnel kuko niyo tugiye hanze nitwitwa Alfred na Bernard iyo nambaye gitako kiba kiri kidirapo ry'u Burundi singena nambaye uko simbuzo nambaye ibi byose ndakura nkambara nk'umwami kuko umwami nta birato yamba ibyo byose ni ibintu bigaragaza ngenda ngaragaza igihugu cyane mugabo nkagaruka ngahanye nkabura n'umuntu aza kuntegera kuri aeroport ntagira n'ibihumbi 10 nkaka kugenda n'amaguru kuva kuri aeroport n'amaguru kandi mvuye guserukira igihugu cyo mu Burundi Kendi baze ikintu cyokorwa arakwiye kubaho abantu nko muri ubushikiranganje bwegukira jeunesse sport bashaka kuraba bagashiraho ntuzenya budget nkuko bashize bashiraho amabudget ya sport yiye amajido ibiki bakaraba bagashiraho budget y'abartiste bakora ibintu bya traditionnel mugihe cyo twosaba leta nuko leta none nayo nyene yabibona je numva bivuga none no kwirwa ndayisa mwindi ibyo kubona nayo kumbona je nibaza ko bambona none ngenda batambona hose
kandi kiri cya kabiri je nari kumbonesha kure kenshi baranzi sinukuri badatakamba cane nko kumwenga ntibanzi baranzi namba shonje ndashonje none wobereka kumenya umuntu ashonje wewe uribona cyari cyose ntiworeka kumenya cyo gituma cyo mugabo ntusaba nuko je numva bavuga ati guteza imbere cyo kama imbere nukuri ni byiza